Bazi arakanu kora kanshikira nko muri ville. Eba ndiko na pama ndiko narondera inoti uzaduwe n'umuntu. Mukani we narumvise kusigara umukomete ntwenza nayo turaba. Urazira gutwenza umuntu naziteguriye nkuko. Uraronda ati nku ambwa ati ntwenza ndondera iki. Ndokiki. Aronda gahura. Ubundi iyo tuvuze Kigingi ni blend ikomeye cyane gose kabisa. Ni blend ikomeye muri kiwa gihugu. Papa wabo. Kandi sinde hano gusa no hanze y'igihugu. Niwe muntu wa mbere hano dufise yadugije drapo y'u Burundi muri stand up comedy. Murabizi cyane kabisa sagasishwa rumuri niwe muntu akora sama comedy Kigingi sama comedy hani wacu akuzuza ari mu bantu banakora n'ama concert akuza akaza abantu benshi gusumba ndabizi hani wacu atari umuntu wo hanze avuye nta numwe ari ngaha gusa yes atari Kigingi rero tuvuze Kigingi ni izina rikomeye cyane mu bastari bose bari hano mu gihugu cy'u Burundi duhereye kuri bakidumu kumanuka nta mustari ndigera mbona ku giti ciwe akora igiteramo hakaza bangana kujya rero Kigingi baje kuvuga gatoya kuko n'umuntu iryo zina n'izina riremereye muri comedy hano wacu jewe naratangira kuja muri bujanati comedy sinaringeze kuri ndore vongezeko comedy ntari bwangaburire ariko umunsi irangaburire bishe muri bujanati comedy umunsi ndariha inzu sivyo uyu munsi ndambika umugore amafaranga avuye muri bujanati comedy uyu munsi ndagura agapataro ka Samire kavuye muri none urayibona urayibona ipataro ikongahe Samirinho yes Samirinho from bujanati comedy urumva rero ibintu bujanati comedy boti n'umuvyeyi none irashimira vura amahinduka yagize kino cyumviro ndayibuke ko amahinduka cyitwa amahindukinyo kirikunyo alininyo cishinyo Gianisinyo nawe iki wabongera ko nyo wumve ego hari abantu bavuga ati mwashatse ugira kopie kore kuri Genzi tuzi yo mu Rwanda Genzi comedy yo mu Rwanda avuga ati mwaciye mugira kopie kore mbega bavuga nkuko afite mentality yo kumva yuko iyo Genzi kore kimutiyumvira ko bashobora kwa kopie ahandi hantu namwe mukaba mwabizeye ngaha mu Burundi so my bradinyo nta papier kolinyo twagize nta papier kolinyo twebwe twakoze ikiri muri twebwe urabona ubundi twebwe hano i Burundi ni kibwe twari twaratevye bindi bihugu ahubwo baradusize kuko no mu Rwanda abitanguye hari ibindi bihugu bageze kure tebona muri Kenya ziriyo Tanzania barahari mu Buganda barakora n'u Rwanda rwavuye ruza mu ivyo bindi bihugu byose byaratanguye. Already know me, beautiful people. On the mic against me, one and only Janice for sure, aka Cream Boy, aka Mr. Dreams. So bakunzi wa ukuri complex ndongeye kubaha ikaze. Si c'est la première fois vy'ikiganiro ntwibagire kugenda ukoze subscribe bamaze ku Umuryango ukomeze usangiza ku nshuti n'abagenzi bakomeze kubona ino ni televiziyo ihari kugira yerekane ivyiza by'igihugu ibikorwa mvabwenge by'abana b'u Burundi na cyane cyane muri Imbonakazoza y'umukuru w'igihugu ciza cyacu Burundi. Rero uno mujene mbona hano imbere n'umujene umupapa deja yabona ko kantu yambaye kuntu ko nako katambaye hose nkanje ngahazi niyo bavyambara ngo bisigore iki ariko iyo tuzi yuko umuntu ari married so uyu numwe mu bajeje ya bujanite comedy musanzwe bimenye ni show ni show ikunda kuba kenshi birimo amagenzi abakomedi bagiye batandukanye rero uyu numwe mu ba chef twashoboye kwa kino munsi twari tumaze iminsi tugendera abajene bagiye batandukanye bakora ibikorwa mvabwenge bigiye bitandukanye iregana comedy ni ibikorwa mvabwenge rero reka tumwakire kuri TV yacu turamutse atwidondore and then tuganire byinshi bitandukanye ndababwira amasuje tuzakuganira ku mon frère umeze neza meze fresh sana ndashimana ni Jaja my chekinyo comedian onyita my chekinyo onyita my check sound onyita my checkizo ayose erazwi kandi ego from so ndi umupapa ndubatse mfite urugo ego hama sanzwe ndi mbarizwa muri bujanite comedy ndi umukomedi muri bujanite comedy nkaba natewe iteka ryo kurongora abakomedi bose muri bujanite comedy. Wow so amazing javuze ngo numwe mu ba chef kumba ahubwo n'umushefu mukuru w'abandi ba chef jeje abakomedi abakomedi gusa bujanite comedy ni staff yagutse ego wow so amazing utubwiye ko wubatse ariko amazina yavuze hamwe kanu ka Chekinyo iki ibintu bimenga ni Brazil yuko cyera gasino kaje konyene kaje gutaho gasino ubundi nitwa Janvier dio kubgayo ngabo iyo umaze kuba uri muri carrière y'igikorwa runaka ufise izina ry'akazi agasino so rero Jaja my Chekinyo
check my check sound my check izo amazina comedy yampaye so benshi yakunze kwibaza ngo none my check inyo ngo nikuvuga iki so my check inyo ni revelation nagize ego nasanze na mazina y'aba Brazilien hariya muri Espagne bayibona ari muri Portugal aho tubona ba Ronaldinho tubona ba Lobinho tubona ba Molinho ba Putinho sawa sasa my check inyo ego ya kilikunyo alininyo chishinyo Giannisinho nawe icyo wabongera ko nyo wumve nuko yo macekinyo nuko nuri bindi numbazi ego uko yabwiye muri introduction abiye ko dusuma umwe mu bakomedi rero umva ko deja dutangiye dufise vibe so my G first of all tuzogana my jinyo uruzo se ni my jinyo ni nyoguza ni nyonyo karahi aratokombe ego tuzogana ku masije atandukanye first of all watubwiye ko wubatse ukaba uri mu bintu vya comedy turaza kumenya ati mbega comedy irashobora kukutungira umuryango uri mu comedy turaza kuganira kandi kugira mugire ide yo kwiyumvira kuzana amashomwe naya abarimwe abajenzi mu kusanya abakomedi bagiye batandukanye twarabonye n'abavingo mu ntara za Butanyerera turabona bava hirya no hino bagiye batandukanye dushaka kumenya ico cyumviro first of all cyavuye he ide yaje gute before yuko twinjira kuri wewe ubwawe personnel merci beaucoup ubundi reka mpagarare kuri Bujanati Comedy kuko niho sanzwe mbarizwa niho hangaburira bundi Bujanati Comedy novuga ko yatangiye kuva kera uretse ko gusa hari hakenewe ko ija ku mugaragaro ariko mu mitiba yaririyo so Bujanati Comedy ni show itegurwa na Mahinduka Baza ko Mahinduka baramuzi niwe CEO wacu show irongowe niyo ndabutse ko muri kubona my check inyo yes ibintu byose ni inyo gusa turi mu kiganirinyo ego turafise undi muntu hano ariko before ko tumwakira hari ikibazo ushaka kwibariza batubwiye kuri married okay kuba uri marié ukaba uri umwe mu bana ukina comedy isubira gutungiye famille bimeze gutara kandi kazi ukora atari kano kazi ka comedy bon merci beaucoup birantungiye famille cyane comedy bon nivyo hari akandi kazi nkoranye ndabizi ko nto bashobora kweshwaho n'igikorwa kimwe mugabo Bujanati Comedy ifatiye runini ifatiye runini ujya yimaze kubona comedy show kuri hirinzu really wow kandi nabitanguye itandihira inzu ariko kubwo kwihangana bamwe twatanguranye baragiye hari abatwatanguye bagiye babiyevye baragenda baracika intege ariko je ndabandanya bakogeza ubu rero Bujanati Comedy irandihira inzu Bujanati Comedy irangaburira kuvuga ivyo bindi bikorwa nkora biza vyuhira gusa bisiguye ngo nubwo ntwanda bifise nobaho kubwa stand up comedy unuva ko niko agikomeye cyane nabana nzovyara nzobaraga Bujanati Comedy yes wow kandi ndongira shimira madame kuko niwe muntu wa mbere anshigikira my wife aho uri hose ndagukurisha pinyo ego ukutubwira bikomeye cyane rwose ariko before ko tubandanye reka twakire undi mu comedy hano besho mu TikTok TikTok ukuda ko video twiwe nayo nundi mujina onye ni umugenzi ari karagerageza nawe gukora byara ukuntu bigenze ndibuka rentevye navuze ya Kigingi yavuze ukuntu bamwiswe Kigingi yavuze ari urubebe ruvyibushe runini no mujya nakari umuntu munini azava nawe yitwa comedy wa mbere avyibushe no mu comedy wa mbere uvyibushe wasumba na mutima nitwa gute kandi ntirivuge nawe nitwa gute nawe uri Kiginginyo Kigingi Braziliari ego maji bedo turaguhaye kaze kuri complex safi nitwa Kaswel Kaswele Yego maji urahawe ikaze kwanza Freshman je nashima amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Ndayishimiye Stam Dondoju wow kazina kameze neza ariko twiye twamenye Kazwelinyo umukara kazina gasukuye amazina maji kuba uri kumwe n'umwe mu bashefu ba Bujanati Comedy ni ibintu bimeze gute sometimes naho rushaka ukaja guperforminga muri Bujanati Comedy bimeze gute yo uri kumwe n'umushefu nga ndaryoye sana kwe no brother man no brother je nakuze n'ubaba papa
ndamwubaha rero nka papa Ego. uri papa oya wapi ubatse niki kivyerekana nejeho simba muhindura urunkarushira nga reka nje naruhindura Ego so rero je ndamwubaha sana twababwiye abakuzi bacu ko uno munsi kiza kuba kigano kiri special dushaka tube relaxable so tugiye tubaha kanya kidogo yabo mubifondera ngaha nyene ni muri abakomediye none si mukriya kantu ngaha nyene kakadeba gatoyi mutwenza abantu gusa kugira tube turi twenge ari so none tupa twenge twenga none nawe je tujangana twenze napfuye namenaguritse ico kiragoye ako naga challenge bazi hariyo akantu kora kanshikira nko muri ville ndiko napama ndiko narondera inoti uzaduwe n'umuntu mukani we narumvise ko usigaye uri umukomedi ntwenza nayo turaba urazi rero gutwenza umuntu naziteguriye nk'uko uraronda ati ambwira ati ntwenza ndondera iki ndamukira iki uraronda nkabura ntibidusaba gutegura se bisa gutegura donc nakantu ngaha nta nagantu mushobora kugira ega abantu bavuga gusa jewe nkuru umupira nkuru umupira kure umupira ujutwenga sobla ndaw garantise ujutwenga bende basanzwe bamenye abakomedi tunzo kuri TikTok ukina ariko wagaramye mwibarabara utundu uri sobla gina jensi video yaraziravye ndatwenga ko nawe uritwe sana so urumva rero jewe je sinabura ivyo ntwenza abantu gatoya mbo je namabwiye yuko my checkinyo ni izina ryaturutse hariya navuze muri ariko naraje ndakora ubushakashatsi sanga ku amapreno yone yababwiye bari ninyo arisinyo celestinyo augustinyo nk'ivyo ariko nca nsanga ku mazina y'amano ndayisaba inyo ni nziza Claudine ni nzizinyo igira neza Anne-Marie igira neza inyo amazina y'abantu aragoye vraiment ushize ko nyoni kibazo mu pastori none hatiri mu kazi aha navuze ko komedira ngaburi hanaje guca amafaranga ndayisaba inyo bari ibintu amano rero aragoye omwe n'amapreno James amazina menshi ndiho kubgayo ndiho kubgayo shira ko nyotwo ndiho kubwinyo ubwo none wewe wongeye kizina ryawe yonyo wumva wacha yitwa nde jewe ziragenda nkora shira ko nyo irakozinyo jewe ziragenda naryo nkora rifise benshi oya nturikore kandi rifise benshi kandi bubahisha Kaswerinyo. Oya naona tugire no yore sibise. Oya no rifise abandi benshi bubashwe. Apa kuza turarikinisha. Ndayishimiye. Attention. Rero ntaje kurikinisha. Ako badakinisha. Cyangwa tuzuga tugukorera ka. Nukora mwongere konyo amamwumve uko mwawuca mwitwa. Yeah. Ni bikomeye cyane gose. So my G garutse kuri yo gatoyo twaganire byinshi bigiye bitandukanye kuri carrière yiwe eske kuri wewe kwiyumvira gukina comedy ni kintu ki wiyumviriye gute ni ibintu like nkajya ama comedy ukina uri kumbagaza ugira iki nize feedback uronka muri quartier cyangwa ize muri famille tubona bon feedback ya mbere yari muze ona waronkiye aka message papa ati wabonye umwana wawe mbeka atashe ati nyereka hano bari kwarakuraba hanyereke ushaka gufungura ko wanyeretse rero bati uroje navyaye umusazi rero jewe yigo ari kugaza mwiwa ati ngo ndazibira imiduga ingene ngana bon Ivan je vraiment comedy ngene nayitanguye comedy kwani kintu kiba kiri muri wewe ni passion of course urumva kiba kiri muri wewe ahubwo sema tu ariyo ico bita travail uragitravaya bigere rero twese nka dugira ni stand up comedy rano ugenda utaha travail ntugenda imbere y'abantu ati umva rero ndabatera inkuru urumva rero no munsi nagiye muri ville twenga rero turi bikunda urumva urategura ni script urandi ugategura ibintu fresh uravyumva na sintu ugenda wifonde ngenda imbere y'abantu ibintu nk'ivyo nyene
uramaze guperforminga muri Buja Night Comedy rimwe ndi kumwe na boss ugahora ntanyiruka ndakumenya rero ndakubaza ni ihe challenge ya mbere wahuye nayo umunsi wa mbere uperforminga muri Buja imbere ntibatwenga imbere iyo byarabaye naragiye imbere biranka ko batwenga n'ubu hari umuntu w'umukomediye ahora binyibutsa tukatwenga naragiye imbere y'abantu ndabatera inkuru biranka ko batwenga kandi mwatubwiye ko mumanza gutegura ibaze kuri inkuru bani baranka gutwenga ikintu nakoze mbwe DJ shamwe indirimbo nakore simfise impano imwe cyatangana ndatamba zunze ibisusu abo baratwenze bazi none gakoze nka mwana wa challenge ya mbere niyo izi ziri hanze ya Buja Night Comedy yego Buja Night Comedy nizo vraiment maze kunshikira kweli ndibaza nta kihe kinini ndahamaze nk'amezi nkanga amezi abiri ariko araba abiri atatu natanguye muri December ego December amezi abiri araheze ego ngarutse kuri The Boys nihe dream cyangwa se nihe vision mufitiye Buja Night Comedy kuko mwatanguye mwifuza gufasha impano kandi muko muragenda mufasha impano zigiye zitandukanye nihe dream cyangwa se nihe vision mufitiye Buja Night Comedy like muri Imbonakazoza kuko tuko turagerageza tureko twogera muri Imbonakazoza kuko nyine icubaro yabivuze neza yuko twebwe ugwaruka ari twishimikije cyane turabona ugwaruka rufashijwe na payeje mu kuba finance imigambi yahugira abandanye bayikuza mbega mwege bimeze gute mwamwumvira gutwara umugambi wanyu muri payeje cyahe nihe vision mufitiye vision ya mbere banyemereye boss je vision ya mbere mfitiye Buja Night Comedy nuko abakomediye twese dusohokeye igihugu tugiye gukinira hanze no byiza cyane ko bakaba kariste kujya ko makuru bakabicisha no munsi rero twagira tutambukire kuri Buja Night Comedy tubereka abantu bazoserukira igihugu bazogena gukinira hanze kazona kariste mze hazotangura Kigingi azori Kigingi bacasurinya ona kuya kwa titre ni Kigingi bacasurinya numero 1 Maichekinyo numero 2 oya Kazeri rumva yanje niyo frame ego amanje The Boys uri muri staff uyu mwana mbo ku myaka ni muto mugabo ivyumviro birakuze uretse ko icavuze nje nakukivuga ariko reka mvuga ikurikira gira kabiri vision d'office muri Buja Night Comedy ikigira kabiri nuko icambere twobona aba comedian bibabeshejeho yes babayeho kubera comedy nkuko tubona mu bindi bihugu bitandukanye aho usanga zarubatsinze kubera comedy afite imodoka afite izindi business zanganze avuye kuri comedy ibindi bikwa akora kubera comedy bikamugeza kure iyo ryoherekwa rero twarifise kandi by'ukuri bituzobishikako kuko ugeza ubu ndafungura kubera comedy ndambara kubera comedy uva ko biriko biraza kandi ari n'umwaka utaraya dutanguye eske nyuma y'imyaka 5 biza bimeze gute nifuza rero yuko changse twifuza ko atamu comedian numwe umwe Buja Night Comedy atogera kuri iryo yerekwa kabiri turifuza ko Buja Night Comedy igera mu gihugu cyose kandi ivyo tugiye kubitangura vuba twafise iryo yerekwa ko muri uno mwaka nyene turatakura kuja mu ntara sibyo turashangwe gutangura kuja mu ntara rero twifuza ko buri ntara yose igize igihugu cy'u Burundi Buja Night Comedy ibihari Buja Night Comedy ibihari twugurure ama branch atandukanye kugira ngo n'abari kure bidakunda kwesha kibujumbura babashe kugira gute kwisanga Buja Night Comedy ibegere nanu twaje ntibatungiye kuko impano twahaye niyo gutwenza abantu ibintu byamushiye byamutetse mu masaha badatwenga intwari ivamwo mama ni mwaro mwaro ngutere ngwingorongoro hasi ngutebe ingorongoro hasi aho rero aho intelligence zotwa aho baronda kubwira kaswere ko bakunda ibingorongoro tuzinga twitwaje ibingorongoro vyinshi hari ibintu tukusa brag ni watu ngece dutira amafaranga mu bantu ati watu exactly ego so nize ni byo bitatu rero nuko dusohoka ego dusohoka igihugu bwa comedy nuko bitubeshaho
sivyo nuko kandi igihugu cyose bijanye komedi yogerayo kandi bikabeshaho abantu tugatanga ubuzi bici muri bijanye komedi. Wow, bikomeye cyane gose. Nakoje ikintu cya payeje, tubona ko umugambi wanyu ega namwe mushobora gutanga umugambi, muramuvyumvira ko mushobora kuja muri payeje mukatanga finance ukazamara nka sare mukora mutarinze kuriha canke n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kugira mukora ibintu nyene biri professional mwirekuye mwisanzuye. Ivyo muramuvyumvira gushikiriza umugambi payeje. Ntusarare ntiwiri gusara kuri ico kibazo, ivyo biri mu nzira. Wow. Yes, umugambi tawufise ndabizi yuko abo dukorana bari hejuru yacu vuba cyane atari kera umugambi uzawamaza gushikayo. Ego. Ndizera ko mu minsi n'imbere bizameze neza. Rero ico kiwaca payeje twagise ko umugambi. Ego. Mu minsi iri imbere atari kera ndaziko tuzaba byamaze gushikayo. Ego. Wow, thank you so much. So rero reka mfata kandi ndabashimire nababwiye mudukubite blague mudukubite ibintu bimeze fresh mwe mudugena nk'ahantu kagasina nk'iminota nk'itanu mugabo umuje nawe sinzi yagira tayari cyangwa umegeye ibintu byo kwikumbagaza ngahanye muranyemereye nta kibazo biremera is blague yerekewe inze nicare hiyo nta kibazo umuji oya nenda kubaza imbere kwa muri kamera muramubona babwire kwanza amahera waguze ivyo bintu byose wambaye oya reka gutwenga abantu nenda kubaza uri kuratwenga n'ibitwengeje nibi yaragera ntiyaragira ko benga oya ngewe ndatwenga ngira ndabivuga byose amahera oya ikirato ngabo ya nico kizinze gusoma ibintu shamvuga amahera nico kizinze muri byose sawa acasubira outfit mugabo stazinze cyane sido outfit nubwo bitajije cyangwa karaka umpira noa Ona ko umupira burya ufise brand iteye nubwo inzu ubayemwo uri hangahe bro twera mu mageto ko uri twera mu mageto omera nka sadbima omera nka sadbira cyangwa muri gakondo ngabo bahita muri geto okay house genda mbamwo kandi ubeshe nyeninzu rero nyeninzu ari he nyeninzu inge gato nyeninzu ubirabe tangura uri hangahe inzu nari hadesami uraheranye kana ukwezi nari ukwezi nigeka ni kurahira uko ari ukwezi kwa kabiri n'urako kwa kabiri narahejeje ega bro ndakora rero nje kugura kirato kizinga ntarashobora kurenza nenda kubaza wewe kandi turakwemera je ngira ikintu ngabiye imbere ya kamera ikintu ndakugabiye muri ikirato nyene oya mpa mahera kandi mu mirabe yabize kandi umunyamwara nta munasiki ingororo mahera je nayo kumaramara imbere y'abantu wewe wambaye ikirato trust vuze maki murumva tuwasami ikabutura 200,000 umupira 150,000 ndagusavye 10,000 yanyu imbere y'abantu Jesse ntanga amahera muri cash. Niza wasi tubkirisha. Ntumaramara imbere. Oya ibi. Nitobikata uriza. Tevuga. Nizo mama hera. Je ndi amahera kurisha ndaguhagashe kujya. Ukayama ari byo gufina ntenda gusubitse. Yatweze. umuji bashize imbere amahera umuji ababwiye ko mama wiwe ahantu uterengura imurongoro hasi ariko ndagusamani urazi ikibazo mwumvira beshira mwaromana kwera ko umuntu uzi ko akunda amahera nukunda kuyarondera wore yanga amahera uyanga gute ega nuko bavuga ngo numva ko aho ni kwera babutati ni kwera ko mwaro niyo bambira akunda kurondera amahera niyo baciye bavuga ati barakunda amahera mwaro ana hejuru no hasi barayarondera ahantu hose ari je yakimwe nokoro je urakeneye umukozi agutekera tugakore uravuga ko umushaka ndaguye nk'akarakuze guteka ego akaraka ni nakazi akazi kukwezi kose je nakazi nakamwe nokorama ubu n'umujenere wa mbere ari proud no kuba yokora akazi kose mwana w'umugagara turazuhana mpanagura mwana n'ubunyene ukenda rama amahera uvyiwe rero je natwenze sinizere ko nayo mwatwenze so ladies and gentlemen rero ni musanze mutamenye n'imbere ya kamera deja ariko ndabashimiye kuba ndanagize neza kumubazanira akuntu bazarakoresha abantu atiyerekana twe oya sometimes twe tumamaze twenyene baze baraturaba
je mbe ntagere bambona bose baraba je bambona ko ibintu we nuyerekane we wambaye neza ego reka ndabashimiye kuba mwadukurikiranye du début à la fin ikiganiro cyari kimeze neza cyane nizere ko mwaryohewe bababwiye amazina ufise nyamba ari prénom ushire ko nyo canka ari no ushire ko nyo wumva izina ryawe ico rishari tanga twari kumwe na Buja Night Comedy twari kumwe na chef mwamubonye nawe numwe mu bakomedi basanzwe baje guperforminga muze muragenda mubashikira by the way samahera menshi kwinjira muze muragenda mubashigikira batabatwengeje umuhungu azokuri muzikumvagaze voilà ikivugo cacu ari kintu nibagiye gatoya iyi Sunday November tuzaturi he tuzakorera he Mukamenge rero haruguru he yo kwa Buyengero kandi yo kwa Buyengero sisi neza kuri sisi akabla akwa Buyengero ikintu dukona tuhazi ko ni iki wewe yavuga icyo haje nta ikintu cyose tuhazi ko nuko umukozi wacu dimanche atwesha ko agiye gusengera kwa Buyengero ugiye basanga bari hanze ntibari ko barasenga bari ko badraga kubatazi rero iyo gahunda no munsi wabo uzoza kuri sisi ugacuduga gatoya hano neza kwa Buyengero hano hakuno harosari fata uduge urabona ari ugasoza manuka rero wabonye fata uduge ugatsege manuka rero so ndabashimiye cyane rero mukomeze mukora ama subscribe muri benshi amusheninga kucitera abagenzi ibiganiro ni byinshi bihari bimeze neza so turagendera abantu bagiye batandukanye musaye mubimenyereye ciao ciao